jambo tugiye gushishikara turi mu rukurikirane rw'ijambo ry'umwaka rivuga ngo uyu ni umwaka wa multiplication, inane de la multiplication, inkengerwa izovamwo igihumbi. Twarabonye neza yuko ntabwo bisigura gusa kugwira, ariko harimo no guhabwa agaciro. Imana ishimwe cyane. Ba Nyarucari bazobihanga rikomeye. Aho duherukana twari twabonye neza yuko harimo no kuroranirwa, la prosperite. Imana ishimwe cyane. Uno munsi ijambo twe gusangira riravuga ngo hamwe n'ishoboye byose birashoboka kuroranirwa. Haleluya. Hamwe n'ishoboye byose birashoboka kuroranirwa. Twari twabonye umugabo yitwa Isaka aroranirwa mu gihe kitari cyo kuroranirwa no mu kibanza kitari cyo kuroranirwa. Uno munsi urashobora kuvuga uti iki si igihe pastor cyo kuvuga ubutumwa nk'ubwo bwo kuroranirwa. Iki si igihe pastor cyo kuvuga ubutumwa bwiza bwo kunguka no kwagukirwa. Twarabibonye yuko Isaka mu mwaka w'inzara, mu mwaka udatomoye, mu mwaka w'amapfa no mu kibanza kirimo inzara, niho Imana ishoboye byose yamuhaye kunguka. Haleluya. Kandi kamuha umwimbu. Unyemere kino gitondo ndakubwire nti uko bisa kose, uko bimeze kose, Imana nihinduka kandi ibihe ntibihindura Imana. Imana iri nyuma y'icyo yavuze kugira ngo igishitse. Iri jambo Imana ishoboye byose. Haleluya. Ni izina Imana ubwayo yiyise. Mu bisanzwe hariho amazina dusangwa tuzi ku Mana, ariko usanga abantu aribo bayise Imana bivanye n'ukuntu bayihishuriwe. Nk'akarero Aburahamu ageze ku musozi Moriya, Imana irokoye Isaka, yaravuze ngo witwa Jehova Jire, Imana imara ubukene. Kuko Imana yakinze yuko Aburahamu atanga Isaka nk'ikimazi, itegekanya imfizi y'intama abari yici bikimazi. Hama Aburahamu aravuga ngo witwa Jehova Jire, Imana itegekanya, Imana pourvoya, Imana imara ubukene. Ni Aburahamu yahishuriwe Imana bivanye n'igihe yaraciyemo. Mose na Yoshua bariko bagwanya abanyamaleki, Imana ikabaha intsinzi. Mose yaciye avuga ngo uri Jehova nisi, Imana y'intsinzi yacu. Ariko ngire nkubwire yuko Imana ishoboye byose ni Imana yavyivugiye. Kandi iri jambo Imana ishoboye byose ni jambo mu Giheburayo ryitwa El Shaddai. Ijambo El Shaddai rirasigura mu Gifaransa ngo Dieu au ma mère pleine. Ngo ni Imana ihembereye, ni Imana ifise igikiriza, ni nka kujya k'umukenyezi yosa akaba afise igikiriza cuzuye amaberebere. Rero El Shaddai rasigira ngo ni Imana ihembereye, ni Imana ifise igikiriza yiteguye kubonsa. Imana ishimwe cyane. Kandi ngire mbabwire ko El Shaddai ntahindurwa n'ibihe. Imana yacu ni Imana ishoboye byose. Kandi iryo zina Imana yaribwiye Aburahamu mu gihe Aburahamu yari kimusezerane yuko azovyara umwana w'isezerano ku mugore wa kaheze yitwa Sara. Sinzi uno munsi ivyo uri kurabona nk'akaheze mu buzima bwawe. Sinzi ivyo uri kurabona nk'ivyaheze muri business yawe. Sinzi ivyo turiko turabona nk'ivyaheze mu ishengero, mu gihugu, mu mahanga. Hari Imana iri hejuru ya byose. Hari Imana ishoboye kuzana umwimbu. Hari Imana ishoboye gutanga ubuzima. Hari Imana ishoboye inyuma y'ibihe ikagaragara nk'Imana ishoboye. Imana nihinduka ku bw'abantu, Imana nihinduka ku bw'ibihe, ni Imana ikora. Nihagira umuntu n'umwe asamazwa n'ibihe. Unyemere ndakubwira yuko umwasi arazaho ibihe biriko biraja, ariko arakora n'inkomezi ziwe, kandi abakozi biwe ariko arabakoresha. Ariko wibuke rya jambo Yesu yavuze ngo data arakora nanje nkakora, na twebwe dukore icyo dukwiye gukora mu gihe cyacu, kuko Imana yacu ni nzima. Nimba umwasi akorera mu kibuga caneshejwe ataratsinda
imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusome mu gitabo cya gatatu cya Yohani 2 cyatugaruka ku murongo twari twabonye ku gice twari twabonye cy'itangiriro 76 dushishikana. 3 Jean verset 2. Handitswe ngo oya ni 3 Jean ni cete cya gatatu cya Yohani gice cya 2. Reka ndahabasomere. Mu gifaransa avuga ngo je désire que tu prospères comme l'état de ton âme. Mu kirundi handitse ngo mukundwa ndakwifuriza kugubwa neza. Mu yandi majambo ndagusengera ngo umererwe neza, ndagusengera ngo uprospere muri byose. Haleluya. Ugira amagara meza nk'uko ubugingo bwawe umerewe neza. Sinzi ko iri jambo ariko ryanditswe muri Bibiliya yawe. Bibiliya mfise ariyo Bibiliya yacu twese ari jambo ry'Imana. Mukundwa w'Imana ndagusengera ngo umererwe neza, uprospere, uroranirwe mu yandi majambo muri byose, ugira amagara meza nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Byumvikana neza yuko Imana ibanza gukiza umutima hama igakiza umubiri n'ibisigaye, kuko iyo umutima udakize n'ahandi rukira. Iyo Imana idatungishije ubugingo bwawe n'ibisigaye ubona atakigenda. Igihe twari tugifise abana bakiri bato cyane, bari nko mu myaka, umukuru yo bari afise nk'imyaka nk'itanu canke 4, kuko batatu basa n'abangana. Ababanyi twabana muri quartier aho twaba bari ko basubiramwo amazu yabo bayasiga, bashiraho akaryango keza, bashiraho udutebe twiza. Hama abana bacu kuko bari bato w'imyaka 2, 3, 4 bacu baraza baratubwira tumviriza, abandi bose bariko barakora amazu yabo, ariko rabaye amazu yacu ingene ameze, rabinzi yacu ingene imeze. Umwe rero wewe aranatindira natubwira ijambo ngo nukuri vrema ngutamenga n'inzibamwe ikinyenzi ukuntu urayibona. Haba nk'abavyeyi tugira umubabaro, apane yuko abana batubwiye nabi, twata abana biragoye ko batahuza kutabishoboye. Turavuga tuti reka tubisengere Imana niyadushoboza tuzoshira akarangi, kuko urumva n'iryo rangi ryari ryarononekaye, kuko nibo banarisigura abana bato basiga ibicafu, imfungurwa n'ibindi byose. Imana itugira neza. Umutware wanje aronka credit, aranzanira ubwo buryo bwose, aravuga ati kora ivyo nyene abana bipfuza muvugana, ibisigaye turondere ingene twiyungunganya. Ico gihe hari harawe yama moto, twari dufise imwe tugire tuguri yindi. Turagenda cyafata abana turayibahisha ngo tubagire surprise. Turafata ico gihe bari abana batatu nibo twari dufise, tubatwara kwa nyina na sekuru, hama barahatunganya mu minsi 2. Turasiga iryo rangi rya vert citron, n'ubu ntiriranaagabanuka aho riri. Turarikubita rikayangana, turashiraho intebe shasha nziza, turashiraho hasi akaruje nyene, Tacho tutakoze. Tubaronderera ibitanda vya superpose nk'ivyo babonye mu babanyi. Hama irangi ryagabanutse ryose, turagenda kubatora tunezerewe yuko abana batugwa mu nda, bakatuyambira ati muri abavyeyi badasa n'abandi bavyeyi bose. Babana baraza tubashikanye, dutangura ko aziho babibonye kare, naho nyene barabibona baricecekera. Barinjira, portail basize ari ibati, basanga ni portail nziza, barayugurura, baritegereza, bararaba. Uko bitegereza baraba, natwe twitegura ibiyambi byinshi, turarindira turabura, twumva umwe ashobora kubaka akavuga, acaravuga ngo ngwe ndabona ko mubishoboye rero nimuce mudutwara ku kiyaga. Ndabona ko mubishoboye nimudutware ku kiyaga. Ako kanya papa acagira gutya caragenda. Canabwe ni mwabana.
imbere yuko mushima, imbere yuko mukenguruka, nimushobora kubona ko ibyo mwadusabye twabakoreye ibirenze ibyo mwasabye. Ngwe twabibonye, ariko rero muranashobora no kutwara ku kiyaga. Abana bari barose ibirenze ibyo basabye, ariko imitima yabo ntabwo yari bwatunganywe cyangwa yari bwakure kugira ngo ishobore kubumbwa n'icyo ababyeyi bobaha. Unkundire ndakubwiye muvyeyi kuranyumva, nta kintu na kimwe ushobora gukorera umwana wawe, kandi n'umwana ari hano anyumve, nta kintu na kimwe ushobora gukorera umuvyeyi wawe mu gihe umutima w'ubikorera utanyuzwe. Ni Yesu wenyene ashobora guha umutima kunyugwa, hama ibisigaye byose uzokora bikagira agaciro. Nta mugore ari hano ashobora kuzogira neza umugabo ngo agire icyo amukorera mu gihe umugabo wiwe ataranyugwa na Yesu. Nta n'umugabo ari hano nubwo yokora ibikora inka nk'uko abarundi babivuga, ntacyo ushoboye gukorera umugore wawe ngo umutima w'umugore wawe unyugwe. Nimba umutima w'umwana wawe udashobora kuwuha kunyugwa, ari wowe wibyariye, ari amaraso yawe. Guta umugore cyangwa umugabo mwabonanye mukuze witeguye kumuha kunyugwa, Imana umuremyi wiwe itaramuha kunyugwa. Ni nayo mpamvu huzuye ibikomere byinshi cyane, kuko abantu baha agaciro ibintu bivanye n'uko imitima yabo yakize cyangwa yabohotse. Imana idufashe cyane. Rero Imana ni umuhanga w'umunyabwenge. Haleluya! Ndakwifuriza, haleluya, kugubwa neza, kuprospera nk'uko umutima wawe umeze. Ndakwifuriza amagara meza nk'uko ubugingo bwawe bwakize. Mu yandi majambo, iyo umutima wawe ugwaye nta magara meza ashoboka. Simpakanye yuko hari ingwara nyinshi z'ivyaduka umuntu adashobora gutora icyo umuntu agwaye. Mugangire nkubwire yuko ingwara nyinshi negative zikomoka nuko ubugingo bw'umuntu wawugwaye. Amaestoma adahera, amamigrene adahera. Biravuga ngo umutima ubabaye wumisha amagufa. Rero Bibiliya nico gitabo cy'ubwenge. Ndakwifuriza kugira amagara meza, ukaroranirwa, ugaprospera, ugatunga nk'uko ubugingo bwawe bwamaze gutunga. Ndakwifuriza kugira amagara meza nk'uko umuntu w'indani afise amagara meza. Ndakwifuriza kuroranirwa nk'uko umuntu w'imbere aroraniwe. Burya icyatumye Imana itemera ko Abisirayeli bava muri Egiputa ngo bace bashika directement mu gihugu cy'isezerano, kwari kugira ngo igihugu cy'isezerano ntikizobamare. Kuko hari igihe umuntu yavuye ahantu habi akinjira mu mugisha, imigisha imumara. Imana ibacisha mu bugaragwa, urugendo bamaze iminsi 11 barugenda imyaka 40 kugira ngo wa mutima ubohoke, wa mutima transforme, nibaja mu gihugu cy'amata n'ubuki bazoshobore kukibamwo. Hari igihe umuntu atunga atatunze mu mutima, ubutunzi bukamumara. Imana idufashe cyane. Haleluya! Rero Imana gutevya Abisirayeli mu bugaragwa kwari kugira ngo bategurwe hama igihugu cy'umugisha kibabera umugisha. Niyo mpamvu hari byinshi wasengeye, niyo mpamvu hari byinshi waririye Imana. Imana itari kiranyarutsa kuko iziraza ko niwahagera hari ukuntu bizokwica, hari ukuntu bizoguhitana. Rero kuko Imana igukunda kandi ari umuvyeyi, hari ahantu igutebeje kugira ngo iguhindure, hari ahantu igutebeje kugira ngo iguhingure. Hama niwamara gukira ibyina muri wewe, ya migisha niyaza ize nk'inyongera.
haleluya. Ntizi kwica, ahubwo iza yongereza, igukura mu byiza ikwinjiza mu bundi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hamwe n'Imana ishoboye byose birashoboka kuroranirwa, haleluya, amen. Turasoma mu Itanguriro, ni igice twari twatanguye gusoma turagishishikara. Umugabo yitwa Isaka, haleluya. Mu gihe cy'inzara igira kabiri, unyemerere umujene ari hano, unyemerere umama ari hano, papa ari hano, yumvira ijambo ngira ndababwire. Ibihe ntibyigeze bihinduka mu isi, byagiye ibihe byamye ari bya bindi nyene, ahubwo ibihe byamye bihinduka ndakivuze nabi. Ibihe byamye bihinduka nta gishasha munsi inzara yamyeho mu isi, kandi abantu b'Imana barabayeho bararanirwa hagati mu nzara. Hari n'uwagaburiwe n'umupfakazi mu nzara. Isaka wewe yimbuye mu gihugu cy'inzara kandi imbura byinshi. Imana ishimwe cyane. Intambara zamyeho munsi y'izuba, ariko kurinda kw'Imana kwamyeho. Imana ishimwe cyane. Ibihe ntibikagutesha umutwe, ibihe ntibikakubuza icyo ukwiye gukora, ibihe ntibikakubuze plan d'action yawe, kuko n'umwasi arashishikara plan d'action yiwe. Ngira babwire, ibyo mubonesha amaso n'ibyo mwumvisha amatwi ni plan d'action yateguwe n'umwasi. Ibyo mubona bibi rero, nimba umwasi ashishikara gukora plan d'action, Imana nayo ikabandanya plan d'action, kuko n'ibyo mubona bibi canke byiza, haleluya, kuko biravuga ngo nibibi Imana ibihindura mu ibyiza, amen. Ibyo mubona bibi byose canke byiza Imana yemera, navyo nyene ni plan d'action y'Imana. Nimba rero agenda y'Imana ibandanya, n'umwasi ntacike intege kandi yamatsindwa, guteje nawe dufite Imana ishobora byose, twoca turyama tukadeprima ngo yo ngo ubu naradeprimye, ngo kubera ngo bambwiye neza yuko diabete ari nyinshi, ngo urumva ndicaye, ugadeprima ahubwo iriyongerera. Ngo urumva barabonye amasentome ya kanseri, barayabonye, niyo bashaka akanayibona ari ukuri, nk'uko bamwe twababibonye. Ubuzima burashishikara. Nimba umwasi cyamuzanye ari kwiba, kwica no gutikiza, hama Yesu akaba yaje gutanga ubugingo busagutse. Ngira babwire ko ubugingo busagutse burakomeza kuboneka mu gihe umwasi yiba kica. Hari umuntu anyumva? Hari umuntu anyumva? Hari umuntu ariko arantahura? Haleluya. Igikorwa cy'umwasi ni kwiba, kwica no gutikiza, aragishishikara ntazogihagarika. Ariko n'igikorwa cya Yesu ni gutanga ubugingo busagutse, nawe arabishishikara kandi ntahagarika. Hamwe rero n'uwatsinze, twe tubandanya dutsinda. Uyu mwaka uhaguruke, uyu mwaka ugira icyo ukoze, uyu mwaka watura amajambo meza, uyu mwaka ntukareke kubiba mu buryo bw'impemu, uyu mwaka ntukareke kubiba mu bigaragara, uyu mwaka ntukareke kubiba mu rugo rwawe, uyu mwaka ntukareke gukora, ntukarindire ko ibihe bikurindira, kuko nabyo ntibyakurindiriye. Ushishikare, hari Imana ishoboye byose, iduha kuroranirwa hagati mu bihe bibi. Isaka yaroraniwe hagati mu bihe bibi. Dusome Genese, badushirireho, haleluya. Turahera ku murongo wa 12 kugira ducungure umwanya. Itanguriro 26 verset 12. Maze Isaka abiba muri ico gihugu muri uwo mwaka nyene, yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100, Uhoraho amuha umugisha. Haleluya. Imana ivugana na Isaka ati, ntuje Egiputa, guma i Gerari, haleluya, kuko nzobana nawe. Twarabonye yuko hariho ubushobozi, haleluya, hariho ubushobozi mu kumvira ijambo ry'Imana. Unyemenda kubwira yuko hariho ububasha muri nyuma y'ijambo ry'Imana gusumba ijambo ry'umuntu wari we wese. Ijambo ry'Imana riri hejuru y'amajambo yose. Ijambo ry'Imana rifite ububasha gusumba ijambo ry'abanyabushobozi n'abakuru n'abahambaye. Ijambo ry'Imana rihoraho ibihe bidashira. Ibiriho byose byaremwe na jambo.
Abaheburayo 11:3 bavuga ngo isi yaremwe n'ijambo kandi Imana yahamagaye ibitariho bibaho kubw'ijambo ryayo. Mu yandi majambo, ijambo ry'Imana ryagiye mu bubiko bw'ibihari bitagaragara rirabizana, ibyambika umubiri, ibyambika ubuzima, turabibona biragaragara. Uno munsi uzikora umutwe wawe uzobikora, uno munsi uzikora amahanga yawe azobikora, simbihakanye. Biravuga ngo udakora ntakajye, kandi Imana inyuma y'ijambo ryayo. Mugangire nkubwire, utegerezwa kugendera mu mahame y'ijambo ry'Imana, kuko ibihari byose bizokwitaba wumva ijambo. Erega biriho kuko byahamagawe n'ijambo. Ijambo ryahamagaye ibisanzwe bihari bitagaragara birabaho. Iki ni igihe shengero ry'Imana dukwiye kwizera ko ijambo ari Kristo, kandi Kristo niwe buzima. Tukaryizera, tukubaha iki ijambo ry'Imana, niho uzobona ubuzima mu buzima bwawe no mu rugo rwawe no mu ishengero no mu gihugu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Isaka yumvira ijambo ry'Imana. Haleluya. Yumvira ijambo ry'Imana. Amen. Ubuzima buratemba. Hari ubushobozi mu kumvira ijambo ry'Imana. Umunsi umwe Petero muri Luka 5:5, Petero ari kumwe n'abagenzi biwe, biriwe baroba ijoro ryose barabura amafi. Yesu abaserukaho mu gatondo, byabananiye ko bataha, kuko bateza gutaha nk'abagabo bisoneye batahanye rasyo, ariko baguma ku ruzi. Yesu asanga abantu babuze, bamaramaye, bumiwe, aca babwira ngo muntize ubwato. Ntiyababwiye pole. Hari abantu benshi rero bakeneye ibintu by'ibigongwe, bakeneye ubukristo bw'ibigongwe, bakeneye ubukristo bw'amakeke. Haleluya. Yesu ababwira ngo mu bwato nikoreye business yanje. Urashobora kwibaza gusanga abantu business yabo yahombye, ukaca wasaba podium yahombye ngo bari gukoramo ubutumwa. Ariko Petero acabwira ngo nimwakire, injira. Yesu yinjira muri bwa bwato bw'abagabo bahombye, atangura kwivugira ubutumwa bwiza sans pitié, atampuhwe. Uno munsi ngo je narayobewe inyuma y'imyaka myinshi, nta mpamvu yo gukorera Imana. Ngurumva je baranyirukanye mu kazi, habaye chômage technique, ngurumva je narahombye. Biravuga ngo mwitwararike ubwami bw'Imana, ibindi byose muzobihabwa Imana ishimwe cyane. Erega nimba warananiwe, Imana ntiyananiwe. Haleluya. Warananiwe mu ishuri, ariko Imana ntiyananiwe mu buzima bwawe. Warananiwe muri business, ariko Imana ntiyatsinzwe muri business. Uzi gute ko birivuga ngo kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazana ibyiza. Imana ishimwe cyane. Baramureka aravuga ubutumwa bwiza. Ahejeje kuvuga ubutumwa bwiza, Yesu acabwira Petero ati terera insenga zanyu hakurya, ingo hakurya. Bacambwa tumva twarovye ijoro ryose naco twakuyemo. Mu yandi majambo, wewe ufise experience mu vy'Imana, ni nkuko umuntu yobareka aranyumviriza ngaka cyo gati pasteur, ego vraiment akazi kawe karashishikara kandi karakenewe, nkuko umwe yigeze kubimbwira, karakenewe muri kino gihe turarushe. Ubuzire bwa pasteur nibwo busigaranya akazi n'abapsikologe bandanya akazi, mugabo realite ntayo muzi. Ngire mbabwire realite turayizi, mugabo verite iri hejuru ya realite. Ibigaragara turabizi kandi biraboneka, ariko hari ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri hejuru ibigaragara n'ibiboneka. Amen. Yesu ashavuga tumviriza, mugabo Petero acarigarura, acaravuga ngo kuby'ijambo ryawe. Haleluya. Ndemeye gutera usenga, mu bisanzwe mu byumvikana. Sishobora gutera urusenga ngo ndobe ku murango, ariko kubw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nibutse ko hari ijambo ryavuze ngo mu kiyaga ntihasegenyuka ifite ubuzima. Kubwira ijambo ryahamagaye amafi, ngere ndaryumvire nemere gutera urusenga ku murango. Haleluya. Batera urusenga baroba ifi nyinshi.
uyu mwaka icompa kumva icyo Imana ikubwira, utagendeye ku bigaragara, utagendeye ku byo wumva, ugakora icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Imana ishimwe cyane. Mu bukwe bw'Ikana muri Yohani 2 barabura, umuvinyu urahera, abantu bose babona ko ibara riguye. Mariya nawe nk'umukenyezi mu bandi bose, ngira abayidakazi ameze nk'abarundikazi, atangura gupapa ati ibara riraguye n'amaramaye. Abwira Yesu ati ndi kumwe n'umuhungu ari special, nyarutse agerageza. Ni nk'uko nawe uri kumwe n'ufise amafaranga, turatibona mu bukwe bumwe bumwe bwa hano. Byarashitse apana rimwe cyangwa kabiri, mugasi kenshi ntimutubeshere ngo byamaho. Mugabo byarigeze gushika basinga harimwe kabiri cyangwa gatatu, ukiro tuvugiye muri dota ahantu ugasanga nta kaziye n'imwe, kandi ntibari mu muryango, n'abantu bo ngaha bagiye gushigikira. Kazi bati gerageza gerageza. Ikibabajere nuko abantu b'Imana nimutaha Imana nta kintu uzokorera umuntu. Abo twabikore n'ubu ntibaraza ngo ntibararonka déplacement. Niyo mpamvu icyo uzokora mu nzu y'Imana, haleluya, ntuzogikorera umuntu, uzogikorera Imana. Haleluya, amen. Tuzobishishikara kuko tuzotubikorera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mariya acatabariza Yesu. Yesu atumviriza, duhuriye igihe cyanje nikiragera. Ariko Mariya acavuga ati ndamuzi, ahari hari ubuzima. Icobwira, hari igihe ubona usenga waja kumva ubutumwa bwiza, wugurura indirimbo ukumva umenga nta kimwe kiriko kirakwishura ibibazo byawe, ariko ngire nguhe ibanga, umenye neza ko hari Imana, hari ubuzima. Haleluya. Igituma uvuga yuko atakigenda nuko ushaka ivyo ushaka kumva ivyo ushaka. Erega ingorane abantu basigaye basenga bakarondera kumva ivyo bashaka. Niyo mpamvu benshi bari mu bavugishwa b'ibinyoma, kuko barondera bababwira ibihwanye n'ivyo amatwi yabo ngire ngubwire, nubwo Imana itovuga, kuba Imana iri kumwe nawe kayizera, ubuzima buraza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mariya acabwira ati icyo ababwira cyose mucumvire. Haleluya. Icyakurikiye Yesu acabwira ati nimuzane zijya nkono. Azana inkono iziyo, ugira za nkono zahora zarimo ya mivinyo. Oya, yazanye inkono zirimo amazi ajejwe kwihumanura kw'abaherezi. Yazanye inkono ziri consacré. Yazanye inkono bashikaniye Imana. Ndakene ko ivyo bintu byumva. Hariho ibitangaza bigiye bikoreke mu buzima bwawe, hari ibitangaza bigiye bikoreke mu ishengero no mu gihugu, ariko harakenewe abantu biyeguriye Imana, harakenewe ibibindi bishasha, harakenewe ibikoresho bitigeze vyihumanya. Erega si wowe ukora ibitangaza, imyaka yose wamye ushaka kubinyisha urugo rwawe. Ngira ngubwire niyo mpamvu warushe, wanu ushobora kubinyisha urugo rwawe, atari Imana igushoboje kubinyisha. Ariko hamwe n'Imana ushobora kubinyisha urugo rwawe n'umuryango wawe. Niyo mpamvu mubona inkengego zishobora kubinyisha. Niyo mpamvu banyarucari babinyisha, kuko si umuntu abinyisha, ni Imana imuhindura inyisha. Hakenewe amashimeshi. Haleluya. Hakenewe ibikoresho bitihumanije, hakenewe abantu batapfukamiye bayari. Erega ubundi c'était censé yuko afata ya mibindi kimotamwe akavinyo, ariko ibikoresho byanduye sivy'Imana ikeneye ibikoresho vyejejwe. Biravuga ngo muri icete cya 2 cya Timoteyo 2:19, intango yo kubaka ko irakomeye. Intango yo kubaka ko si abundant la church. Intango yo kubaka ko si giporoti. Intango yo kubaka ko si gikatolika. Yanditswe ko iki kimenyetso uhora haraza biwe
kandi umuntu avuga izina ry'uhoraho asohoke mu kugabitanya kose. Mu nzu nini y'umutunzi ntihaba ibikoresho by'icubahiro nk'ibi dufise cyangwa amamixer cyangwa amapodium. Harabaho na pubere. Miyo pubere. Mu nzu nini y'umutunzi harabaho ibikoresho by'icubahiro nk'ibi nkaka. Haleluya, amen. Nk'ibi ariko hariho na pubere. Umuntu niyiyeza akitandukanye n'ibibi byose azoba igikoresho c'icubahiro cyatunganije igikorwa cyiza. Bisigura ngo Imana iteguye gukoresha iby'icubahiro mugasadepa uri igikoresho cyejejwe cyangwa uri pubere. Ubuhoza akana kakarira pubere twaca tuga. Ntukemere mu nzu y'Imana kuba pubere y'amazimwe. Mu nzu buriya hariho ahantu umuntu yiherera murahazi. Ntukemere kuba mu nzu y'Imana toilette uwakira imyanda. Ukwiye kumenya ko wacunguwe amaraso y'igiciro. Ukwiye kubika ko wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mu nzu y'Imana ukaba igikoresho c'icubahiro cyatunganije icyiza cyose. Haleluya, amen. Asuka amazi nk'ikimenyetso cya mpwemu yera. Amen. Amazi ni ikimenyetso cya mpwemu yera. Hama amazi ahindukamo umuvinyo. Abantu baranywa ntihaba gukorwa n'isoni. Unyemerere ndakubwire amajambo. Nyene ubuzima yamaho ibihe byose ni Kristo Yesu. Ni jambo yambaye umubiri. Arahari mu bukene bwawe. Arahari muri za ntambara zawe. Arahari muri bya bindi bakubwiye ko bidashoboka. Yamaho ibihe byose uko yarari niko ari kandi ko azobaho ibihe byose. Muri we nta gitutu cyo guhindagurika. Izina ryiwe ni Alpha na Omega. Icya kabiri, nta Mana izoza gukora ibitangaza n'amaguru. Irashaka abantu batihumanije kandi biteguye kwezwa. Ntabwo Imana ikirondera beranda muri ino si. Ntabwo Imana ikirondera beranda muri kino gihugu cy'u Burundi. Ntabwo Imana ikirondera beranda mu ngo zacu n'imiryango yacu. Irikirondera abantu biteguye kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo kugira bakoreshwe iby'icubahiro. Haleluya, bakoreshwe ibitangaza. Kandi mpwemu yera ariteguye kubakoresha. Haleluya, ariteguye kubakoresha mu gihe cya panike. Uraza abantu bose bahuye na panike. Erega turamaramaye. Hariho inyishu yitwa Yesu. Hariho n'ibikoresho bidahumanye. Hariho na mpwemu yera. Ngire mbabwire mu gihe hari panike nyinshi mu ngo zanyu. Mu gihe hari panike nyinshi mu kibano cyanyu. Mu gihe isi yose irimo panike. Hariho umwami w'abami ari muzima. Yarazutse mu bapfuye. Ni Yesu Kristo. Hariho mpwemu yera akiganza isi. Ntabwo ikiyere igihe cya Antikristo. Ikiri igihe cya mpwemu yera kuko ishengero turacahari. Kandi haracariho abantu batapfukamiye bayari. Haracariho abantu batihumanije. Birashoboka ko ubuzima butemba. Birashoboka ko bakururanirwa uhereye mu rugo rwawe, mu ishengero, aho ukora ubuzima bukaza. Mwibuke ko amagufa yumye yahindutsemo ingabo zikomeye ku bwa mpwemu yera. Ivyumye mu buzima bwawe birashaka guhindukamwo ubuzima. Imana ishimwe cyane. Maze Isaka, haleluya, kubw'ijambo yumviye ibanga rikira kabiri. Haleluya, dushishikare. Amen. Twabonye ko ari kumvira ijambo ry'Imana. Haleluya. Icya kabiri, kubiba. Si icya kabiri ahubwo turashishikara. Amen. Aho twari tugeze, kubiba utitayeho ibihe uri uracamwo. Ibanga ryo gutembesha ubuzima ni kubandanya ubiba. Bandanya wiga utitaye ko déplacement zigoye. Bandanya utera urusenga utitayeho kangahe wahombye. Bandanya ukora icyo ukwiye gukora mu nzu y'Imana aho Imana yagushize, kuko hari ikibanza Imana yaguteguriye kirimo ibyawe. Mbe burya Isaka kugira bibe mu bugaragwa igererari burya yarakuje mu mutwe. C'est vrai, yarakuje mu mutwe kuko Imana yaramubwiye ko aguma igererari. Niba Imana yamubwiye ngo aguma igererari, teza kuba ibigererari.
bandanya gukora icyo ukwiye gukora muri fonction publique kuko Imana yavuze ko izobana nawe. Haleluya. Bandanya ukora icyo ukwiye gukora muri quartier yawe kuko Imana iri kumwe nawe. Gideon yabariwe ijambo rimwe gusa, ndi kumwe nawe wa muhizi w'umunyenkomezi, acaronka intsinzi. Reka burya nta zindi nkomezi dufise uretse kugira Imana kumwe nawe. Ngira izindi nkomezi umuntu yogira. Hari umuntu afite abantu bakomeye bamufasha, abantu bose barahinduka, abandi bashobora gupfa. Ukomeye dufise n'umwe nishobora byose. Ngira ibintu wowe ufite bikomeye, ufite amafaranga kuri banki, umunsi mushogena kuyatura akakubwira ko atari uyaje, ari leta yaje, nkuko bikorwa n'ahandi mu yandi mahanga. Ufise visa do 10 aha, umunsi mushobora gusanga bayiroti. Hari ibihugu nzi bigeze guha umuntu visa do 10, hama inyuma y'igihe atani cyaha yakoze baravuga ngo kubw'ibibazo bihari mu hamwe natwe ngo turotiye amaviza yose twabahaye muzosa gusaba gushasha. Nta kintu na kimwe kirimo garanti muri ino si uretse ihoraho nishobora byose iri kumwe natwe. Rero bandanya gukora icyo ukwiye gukora cyiza utitayeho. Haleluya. Utitayeho ibihe. Imana ishimwe cyane. Amen. 2 Corinthiens 9:6-11 bahadusomera. Icete cya kabiri cy'Abikorinto 6. Ariko icyo mvuga ngiki, ubiba nke azokwimbura bike, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Bandanya ubiba urukundo hagati mu rwango, bandanya ubiba neza hagati mu bantu babi, bandanya ukorera Imana kandi hari abatariko baravyumva bavuga ko Imana yawe idashoboye. Bandanya utangira Imana kandi bitoroshe aho ukura. Ubiba nke azokwimbura bike, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima. Haleluya. Umuntu wese ntatange bivanye n'ibyo abona n'ibyo yumva. Bikore nk'uko wabigabiye, bikore nk'uko wumva Imana irema muri twebwe kubishaka no kubikora. Bikore nk'uko wabigabiye mu mutima, ntucike intege, utababaye, utagoberewe, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Haleluya. Turashishikara kandi Imana ishobora. Iri jambo warisobanya hamwe nanje. Imana ishobora niyo Mana El Shaddai. Imana ishobora niyo Mana ishoboye byose. Imana ishobora kubasanza ku buntu bwose kugira ngo murushirizeho gukora ibyiza byose mufise ibahagije muri byose. Isaka biba mu bugaragwa, yimbura incuro 100 y'ibyo yabivye. Icyo mukabandanya ubiba muri wa mugabo wawe ameze nka desert. Be desert murayizi ubugarago, n'ahantu humaganye. Canke wa mugore wawe, icyo mukabandanya ubiba muri wa mugore wawe ameze nk'ubugaragwa. Icyo mwabavye mukabandanya mubiba muri ba bana banyu ameze nk'ubugaragwa. Icyo mwabana mukabandanya mubiba muri ba bavye banyu ameze nk'ubugaragwa. Ubugaragwa n'ahantu humaganye, hariho n'inzoka zikomorana zisumara. Je nariyemeje kubandanya mbiba ijambo ry'Imana b'umupasiteri ntaravye aho nkorera, kuko hari ishobora nkorera kudusanzaho ubuntu bwose kugira ngo turushirizeho gukora ibyiza byose dufise ibiduhagije muri byose. Hariho abantu uri kugendera mu bwoba, ntukore icyo ukwiye gukora, va mu bwoba ubibe. Haleluya. Kuko Imana ishoboye kukumara ubukene bwose. Saba si ibihe bikumara ubukene. Be nta bantu bakeneye mu bihe ibintu bitari bwaduke. Mu gihe ibiharage byari bizimbutse byarigeze gushika, je ndabibura. Kandi ubuzima bwanje nigeze mbura ibiharage aho navukiye. Ariko ibihe kanaka nateza gucamo bituma mbura ibiharage. Hamba kuko bigoye gusaba, cagenda kurondera ufise butike, kandi yari mwene data. Data umukozi nigenda unguranira ibiharage just inusu.
aranyankira kandi sinari bwamuheranire. Kandi kuba yaranyankiye ntabwo yakoze ikosa. Ryari ishure nategerezwa gucamwo neza kugira ngo menye ko Imana ariyo provision yanje. Kandi Imana ishatse kugucisha mu ishuri ibuza n'uwo guhaye kuguha, agasigara atangaye ngo mbe bugena mwimiye iki. Ni ishuri. Nubwo twakunda abana bacu gute ntituzobabuza guca mu bibazo byo mu ishuri, bateza kubicamo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero nimba warabura bisi zigihari, ntukidodombere umurongo wahariye. Cyane batwara abantu ba mu binyoma. Hari abantu bamye bagenda n'amaguru kandi amabisi yirirwa arakoka. Mu gihe abakonvoye bagwanira abakiriya, ingo bakavuga kudutatura amaboko. Hariho abantu muri mwebwe mutari mufise ya bisi. Uno munsi karakaryo keza ko gushima Imana kuko mufise abandi bafashe urugendo. Hariho abantu imiduga vyashika tugaparikinga, amastasyo ari menshi yuzuye kuko twabuze igitoro. Ariko uno munsi birashika ukabura igitoro kandi ukabura naho kinwesha, ukacuja mu bandi babuze igitoro mu gihugu. Kandi wowe cabanje kuburira mu mufuko. Rero ibihe sivyo bidutungisha, kandi ibihe sivyo bitubeshaho, kuko Imana ishoboye kutubeshaho hagati mu bihe. Haleluya. Rero bandanya ubiba hagati mu bihe, kuko ishobora byose, ishoboye kukubeshaho ikaguha ibikwiriye byose. Turashishikara amajambo ryose cyane. Nkuko handitswe ngo yatanze isabagire, bisigura ngo Imana itanga ntabwo itanga nka serumu. Wowe utanga nk'utanga serumu, Imana itanga isa ubusagutse. Ndabuze ikirundi ciza. Imana El Shaddai iratanga, birivuga ngo iravuye ikiganza ihaza ivyaremwe byose. Imana iratanga isabagire. Yahaye abakene ukugoroka kwe kwa mahiye bidashira. Bisigura ngo gutanga kw'Imana bigaragaza ukugoroka kwayo. Ngire mbabwire ntimwature nabi hagati mu bihe bibi. Nimwatura urupfu hagati mu bihe bibi, kuko nyene ubuzima ni muzima. Nimwatura ubukene mu bihe bibi, kuko nyene ubutunzi ni muzima. Iki ni igihe cyo kubona Imana, kandi Imana yarirahiye ngo ntayizosangiza icubahiro n'umuntu n'umwe. Icoma hakavamwo umuntu umwe canke babiri akaba umusazi hamwe nanje, tukabandanya duhimbaza Imana hagati mu bihe, tukabona ubukuru bw'Imana, tukabona gukomera kw'Imana, tukabona gushobora kw'Imana, tugakora icyo dukwiye gukora, tugakorera Imana mu bihe byiza no mu bihe bibi, tugatangira Imana dufise bike, kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana, icubahiro c'Imana hagati mu bihe. Iki ni igihe cyo kubona Imana. Hahigwa abantu bariko bumva ico mpwema abwira ishengero. Iki ni igihe cyo kubona Imana. Sinzi wowe ivyo uriko urabona. Uriko urabona ibipfa, je ndiko ndabona ibibaho. Uriko urabona vyanga, je ndiko mbona bikunda. Kuko naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ico ntinya, kuko nzi ko ari kumwe nanje. Uwo n'umwungere mwiza. Haleluya. Turashishikara. Kandi ihumubivyi imbuto n'imitsima yo kurya. Kandi ihumubivyi imbuto n'imitsima yo kurya nizobaha. Uha umubivyi imbuto yo kubiba no kurya, niwe izobaha. Ibongeraniriza imbuto zanyu zo kubiba, kandi izogwiza imbuto zo kugoroka kwanyu.
Dieu de la multiplication. Iyiha imbuto umubibyi nizobaha imbuto zo kubiba, zo kurya, izokongereza imbuto zanyu, izokongereza imishahara yanyu, izokongereza ibyo mwabibye muzovyimbura, kuko iri nyuma y'ico yavuze kugira ngo igishitse. Uyu ni umwaka wo kubiba tukabona Dieu de la multiplication. Haleluya. Kandi izogwiza imbuto yo kugororoka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka twigarukirize hano ayandi urayisomera. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 11 reka ntacu ariko tunaniye verse 11. Namwe ye ahantu twasomere hamwe. Namwe vuguti nanje nzotungishwa muri byose. Iri ni jambo ryanje cyane ry'Imana. Murazi ko amajambo y'Imana yavuzwe mu gihe hari ubukene n'inzara bikomeye. Kandi aha ntihari mu Ancien Testament, hari mu gihe cy'aba Pawulo. Namwe vuga uti nanje nzotungishwa muri byose. Dutungishwa kugira tugirene, kugira ngo ngire ubuntu. Mu yandi majambo, niwagirirwa ubuntu bwo gutungishwa, haleluya, nawe uzogira ubuntu bwo gutungisha. Sinzi ko umuntu anyumva. Haleluya. Sinzi ko maze kubona hari abantu batubaha Imana, ariko ugasanga abantu bitwa ngo ntibubaha Imana, ngo basengera mu mazina atemera Yesu, ngo canke ntibatonda mu rusengero, ariko kuko ari abantu b'ubuntu ugasanga barahezagira. Erega ubivye mu buryo bw'impwemu wimbura ivy'impwemu. Iyo mbivye gusenga no kwisonzesha, ndimbura gusa na Kristo no kugororoka. Ariko iyo mbivye mu bifadika, nimbura ibifadika. Hari umuntu anyumva? Hari umuntu anyumva? Barokore dukunda kubiba amasengesho gusa, tuzimbura gukura mu mpwemu. Mugabo gukura mu mpwemu biragoye, bigendana n'ubukene bukomeye. Nina biba gusenga no kwisonzesha cyane, nzimbura gukura mu mpwemu no kwerekwa. Mwese uzonza kandamutsa, hari genzobana neza ko yandamukije, ariko mwabonye n'utundi jere ni kwimbura. Ariko nubwo ndi paseri wawe, ni ntabiba mu ifadika, sinzimbura ifadika. Principe yo kubiba ni imwe gusa. Utanga impuzu yamana impuzu ibihumbi. Je ndafise abantu batanga impuzu, turazitanga mugana nabonye abandusha. Izo mpuzu nizigira zikama, bamana impuzu. Uzi abantu batanga impuzu nizihera bamana impuzu. Muzora abantu batanga ivyo kurya, bamana injya. Konfere ku gatumba n'ahandi hantu hose, umuntu wese atanga ivyo kurya, ingeri ziburiwe. Ibiharage biduge, umuceri nuduge, isukari dugije kuri 9,000 cyangwa 10,000 cyangwa 6,000, sinzahigeze. Kurinde je nayiguze 9,000 10,000 hose, nayiguze byose bimwe. Hariyo naguze 9,000, ngire mbabwira isukari ntizokama mu nzu y'utanga isukari, ariko isukari izokama mu nzu y'usesagura. Sindiko ndashigikira gusesagura. Hari umuntu aranyumva? Usesagura bizomuherana, ariko utanga nk'uko arongowe ntiyigera kihanirwa. Umuntu yama afise ubuntu bwo gutanga. Apana umuntu asesagura ubutunzi bwe n'ubw'urugo, cyangwa umuntu atagira gahunda. Ariko umuntu afise umuntu atwagira ubuntu nawe akagira ubuntu, yamana ubuntu bw'ivyo atanga n'ivyo afise. Inkenge zizova mu igihumbi, banyarucari tuzova mu ihanga rikomeye. Umuntu wese uyu mwaka yatahuye ko yagiriwe ubuntu, azomenye kugira nawe ubuntu. Imana ntihezagira ibikapo, Imana ntihezagira amapisine, Imana ihezagira inzuzi zisuka mu zindi nzuzi.
sinzi ko murabona ko inzuzi zivomera izindi nzuzi nizo zama zironka izindi nzuzi zivomera. Ariko ibipisine mama bividura shengero ry'ubugingo busagutse iki Imana yatuvuzeho kigire gishiki. Kandi umwaka byatangurira nepasi, uyu mwaka bigire biboneke, bigire bigaragare, bigire bija habona. Nimwinjire muri principe, nimwinjire amahame y'ijambo ry'Imana. Mureke kuvuga ko hari abantu bahezegewe n'amashetani. Bari abantu bamwe ntibahezegewe n'amashetani, ahubwo bazi ko bagira ubuntu nubwo batayishura Imana nkawe bakamenya gutanga. Niyo mpamvu batigera bakehanirwa n'umunsi n'umwe kandi badasenga Imana nk'usenga. Niyo mpamvu ndagusengera mukundwa, utunge mu mutima niho ibindi bizokurikira. Hari igihe umuntu umugira uti ndakwinginze mbwira umushahara ushaka kumerewe nabi n'urugo rwawe n'abawe. Ati jewe hangeze umushahara afise ngira uretse Imana yawe kuko iyanje kuko je ntabwo yonyumva nangahe ngwaya aya twumvikana. Uzibuke gutanga icicumi kuko mba nzi nyene ko ari ivyo yumva basinabike ivy'umushuzo turabiretse. Kandi uzo ukitwara aho usengera, ugitwara aho usengera, uraho umukozi w'Imana upfukame ukimuhe wego ngwayirisire ko yaboneka. Ibi ni ibintu byanshikire kabiri ku muntu ayirisire ko yaboneka. Ndakurahiye Imana senga izo yaguha ikayamuha, ukavuga uti umva ndakwinginze uzorinda upfa utampaye amafaranga ariko mbabarira kuramo endiziyeme mbabarira kuko aricyo nahawe. Uyatwara aho usengera, urondera umukozi w'Imana umubwira uti nzanye icicumi nyaturaho umugisha kuko hari wavuye. Iyi ni histoire y'ukuri. Ngo ayo yose ndabwirega navuze endiziyeme w'Imana ngo ayo yose mbabarira. Nararize ndasubira ndatinda nja ku mugore wiwe ndabwira umugore wiwe ni ndakwinginze nk'umugore w'umunyabwenge. Yampanishije ambwira ngo amafaranga yanje n'ay'urugo. Cyandunkira audio umugore we ndambwira nti wa mugore we nube Abigail nube igipfu ndakwinginze. Umugabo wambwiye ko amafaranga y'urugo, ndakwinginze muri amafaranga y'urugo kuramwe icicumi wiyibe ugende upfukama kwa turaho umugisha ndabigusabye kuko nzi neza isezerano nicyo twavugaye n'Imana. Reka uwo mugabo ariko arambwira ngo arabesha aharura n'ibyabihe gusanga batangama uri hajustement electronique. Ndagaragwa ntiwamubeshe yarabibwiye. Basi ndakwingize ntuzomfashirize abana banje, ndagusabye mbabarira utanga icicumi. Ngo ni menshi we reka byahuvuye bibuko nyene. Garuka mbwira Imana ntumukeneshe ariko mutungishe no mu mutima mubohore. Niyo mpamvu Imana ishaka ko dukira mu mutima ibindi bigakurikira. Hari inyatsi ufise mu buzima bwawe kuko wase gukira mu mutima. Hariho ubutunzi utarageraho kuko umeze nk'uwo muntu. Bohoka ivyawe bohoke. Uyu si umwaka w'ikinyoma, ni umwaka ukuri kwavuzwe ko ari umwaka wa multiplication. Bohoka ivyawe bohoke. Imana idufashe. Ikindi ukwiye kumenya ingene wifata iyo roraniwe, iyo kuroranirwa kwawe kuguteye ingorane kuzananye n'ingorane. Attitude, inyifato mu gihe cy'umugisha. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Amen. Badushireho mbere twasomye imirongo yose itanguro 12 26 tuhabandaye gushika kuri 33 tunyarukije. Niyo muca mwumva bikurikira. Bagarukane Genèse 26:12 à 33. Ibisigaye ngenda ndabivugiraho. Murakoze.
uwo mugabo w'ubutunzi agenda arushirizaho gushitsa aho yabereye umutunzi bihebuje ngo Imana yanka ubutunzi kuko hahirwa aboro kuko aribo bazobona Imana. Nabwiye Imana iratunze. Imana iratunze kuko isi n'ibiyuzuyemo byose ni by'Imana. Imigani 8 handitse ngo 17 nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bose bazombona kuko ubutunzi n'icubahiro biri wanje. Ubutunzi n'icubahiro biri. Yesu yari umutunzi yagendana ikigega umusuma yirirwa aradokora kandi ubuzima bugashishikara. Wowe cyawe bakwivye ubuzima cyo bahagarara. Yesu Yuda yaramwiba ubuzima bugashishikara. Impuzu Yesu yambaye barayiniganiye bisika ko ari impuzu special. Ahubwo yabaye umworo ku musaraba kugira dutungishe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana irashoye kugutungisha. Kandi yarafise ibitayega by'imikuku n'amashu n'abantu bahinda atera abafilistishari. Byubikana ko umugisha utabura kuzanana ingorane. Rero inyifato yawe hagati mu ngorane z'umugisha. Tubandanye bituma basivye amariba yiwe yose batangura kuza baramwononera. Aya abantu base bari barimvye mu gihe ca senyene Aburahamu batangura kumusotora bagatangura kukwicira inka zawe bagatangura kwicira bagatangira nawe mu ngurube bagatangura kugira nabi ku kazi basiba amariba bisigura ngo aho ukura amasoko bahazibira. Umugisha ntuburi ntambara ariko umugisha w'Imana ntuvanga mu mubabaro. Hari umuntu anyumva? Umugisha ntuburi ariko umugisha w'Imana uvanga mu bisigura ngo intambara ziza hagati mu mugisha iyo uzifashemo neza urazitsindira. Ngo Mana ngo nahinze ko akakaza atantambara kazobamo ariko uzotsinda. Amen. Maze Abimeleki barira Isaka ati genda utuvemwo kuko uturuta. Umugisha urashaka gutuma bakugarira. Umugisha urashaka gutuma bakwirukana. Umugisha urashaka gutuma abantu bakugira nabi. Okay. Nuko Isaka vayo ashinga amahema yo ku kibande cy'Igererari abayo. Haleluya. Ni byashika. Umugisha ukazana n'inzitizi. Umugisha ukazana mw'intambara. Wibuke ikibanza Imana yakwemereye kugiramwo umugisha. Haleluya. Wibuke isezerano Imana igufitiye. Ntabwo Isaka yaciye agenda Egiputa yagumye Igererari kuko azi ko hari umugisha. Mwene data yahoze hagati muri twebwe yitwa Tarsis Papa Naomi. Yarafise umugisha mu bintu bijanye no gukora umutsima umukate n'ibitumbura. Ibihe kanaka byo mu gihugu bituma inkwi ziwe adahari bazicanye juste atwaye abana muri vacances n'ibihe n'intambara itaraba mu gihugu atwaye abana muri vacances acara azi ko agaruka kwicururiza bafata bihurana n'ibihe ibintu byose barabicana aha korera kumutakura bigenda nabi muga yarazi ko Imana yamusezerera umugisha mu mutsima muri farine. Arambwira ngo ntiza sabira icumba ahantu ho gusengera. Ndamusabira aho yarari muri ico gihugu ahantu yitwa Beteli. Aragenda arasenga. Aravuga ati ngire nje Uganda. Agenda i Kampala arahiga. Mu nyuma agenda ahandi hantu hatari bw'abantu benshi imubende. Yibuka ico Imana yavuganye nawe. Atanguza umukate ahantu hatari mikate. Atanguza umukate ahantu abantu barya inyama mu gatondo. Kuko yarazi ko umugisha wiwe uri mu mukate. Abantu bo kugwanya ariko nibo kwaka umugisha Imana yaguhaye. Abantu bo guhemukira ariko Imana yo guhemukira kuco yagusezeraniye. Ageze aho hantu yaratunze arubaka inzu amererwa neza hakazi n'abene igihugu baho atumaho nabo bakorana hano bo Barundi abahubuzi. Kuko nye n'umugisha ari kumwe nawe. Nihe nyifato ugira mu gihe umugisha wawe uzananye n'ingorane. Burya insinzi iri ku ruhande rwawe
n'umugisha wawe urahari, ahubwo inyifato yawe ushobora kubyica. Yari gushobora kuva mu Mana ko ati nakoreye Imana, natangiye Imana, kiriya gihugu nagikoreye ibintu byinshi, rero ngire mve ku Mana n'inzoga, cyane cyane ko igihe atari bwakizwe yazinwe. Ariko yarazi ko Imana idahemuka nubwo abantu bohemuka, yarazi ko Imana idahinduka nubwo abantu batohinduka, yarazi ko umugisha wiwe utavana n'ikibanza, umugisha wiwe uva ku Mana imuhezagira mu kibanza cyose. Iyo byankiye kuri Notre Dame amashuri abahagaze, iyo byankiye muri Amerika ahandi biba bihagaze, iyo byanse hariya biba bihagaze. Nimba bihagaze nuko amariba yawe niyo yari isoko ry'umugisha, ariko nimba ijuru ari ryo soko ry'umugisha, ukwiye kubandanya uhanga ijuru ukamenya ko umugisha ari uwawe. Tuzoshishikara kwa Mungu, Imana ibahezagire.